Nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Faraja Group ikorera ayishengero rya Hope Church risanze rikorera aho naho ni mu Cyaramaga hahe. Wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni canke bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Facebook yacu ni Faraja Group Burundi. YouTube yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Mana yera, Mana nyene ubasha kandi Mana nyene ubushobozi. Urukundo nkunda ntirusanzwe. Mwami Yesu Kristo nanje nice gituma nafashe ingingo yo kugukurikira maze iminsi 3 mu gifungo. Kandi mwami iyi minsi 3 maze mu gifungo nagomba mwami Yesu Kristo ndakubwire ubugira kandi yuko intumbero ya mbere ari yo kugushima cyane ukuntu wangiriye neza, ukuntu wampaye kwiga amashure nkayaheza, ukuntu wampaye mwami Yesu Kristo nkaheza amashure mfise abavyeyi bose, ikirengeye ivyo mwami mwiza ukaba warampaye agakiza kandi ukaba warampaye kugukunda mwami. Intumbero igira kabiri mwami itumye ndi muri iki gifungo kandi ngiye kukirangiza. Mwami niyo kugusaba umufasha mwami dukwiranye, umufasha ashobora kuzombera byose mu magorwa no mu mahigwe. Ariko mwami wanje ndagomba kushishikara kunshoboza, ndagomba kushishikara kungirira neza mwami, ndagomba kushishikara kumbera Imana muri vyose, maze uzompe umufasha dukwiranye adasanzwe. Mujazi nibiki ko numvugwamo Papa urankanze papa. Eka sindagukanza ahubwo nawe numkanze je nari njyamye numvise ugwamo rundenze nibiki none we ufise ingorane nyabaki. Papa nukuri umuntu ekasenga umuntu aramwubahiriza vraiment. Umuntu ekasenga umuntu aramwubahiriza. Umviriza ndakubarire mujazi. Je numvise mu kanwa kawe hadava mu kintu cyo kuvuga ngo umukobwa ngo muzo abakobwa ngaha muri si nikirenga. Sinumva kongera urinda kumene ku mutwe ngusaba ngo uri kubasaba ndi. Papa hari Imana mu ijuru kandi iyo Mana niyo dusaba. Kandi umuntu wese ayisaba icagomba. Je ngomba umufasha dukwiranye, ngomba umufasha azombera byose yubaha Imana. Nta handi namwe ushobora kumukura atari ku Mana yo mwijuru. Mujazi nanje narubatse, je nta Mana narinze gusaba ngo umufashe. Je nagenda shikira papa wanje ndamubariya yuko je hageze ko nubaka urugo rwanje. Ariko wewe no kugumumena umutwe nturige unyerekana ikintu nakimwe ushaka gukora nukugumumena umutwe gusa. Nukuri umfashe unyemerere je nanje nisengera Imana. Ivyo zo kukugora wozo mfashe cyo bana womfashe wagomba kumfasha nakumfasha n'umuvyeyi wawe bishoboye. Oya kubishoborera bishoboye. Reka rero muze mukwane niyo Mana yawe je ntushiremo ndakureke muga gusa uzoturaterera induru handi atari ngaha muri iyi nzu. Kandi papa ego vuga nagomba ndagusabe ikintu kimwe ushobore kuzontiza nk'ibihumbi 100 muri no misi nzoshenda bigusubiza mbampemvye ku kazi. None urumva ubure ya Mana ntushobora no kuyisaba n'amafaranga, ushoboye kuyisaba umukobwa gusa n'amafaranga aho yisaba. Basi nimba utashobora kuyampa reka ngende basi ntaco. Gendo banze wisubire ko tubanze duhurize. None nisubira nisubire ko rije kuturantera induru. Iki ni cya ndiko ndasenga Imana. Menye ko ndi umuvyeyi jewe. Uri umuvyeyi kandi ndagukunda ndakubaha mugabo Imana yoyo ndayubaha gusumba. Reka basi ngende papa, reka ngende basi. Reka ngende nukuri ariko kandi nimba ndagucitaje umbabarire gose. Genda tuzobivugana. Sawa murakoze. Iratuzaniye Faraja. Hanyuma rero Ezegifanta. Nukuri kaze muri sanze ngaha hantu. Ego aha ni wanje. Urabona ko mfanga ndiko ndategura ikintu gikomeye gose.
kandi icyo kintu ndiko ndategura nicyo ngomba ndababwire muri kano kanya. Yego nivyo. Hanyuma urazi ko Ezegifanta niwe mwamvyaje ubutumwa. Kandi mwarakoze cyane, mwarakoze ikintu gikomeye gose. Muri kano kanya ndumva ko nkomeye gose mu mpemu. Ni ukuvuga ko icyo nashaka kubabwira ni nko kubahanuza mu bisanzwe, mugire icyo mumpanuye mu nterere ibyiyumviro. Jewe ndiko ndasenga igihe cyose saba uwo twubakana, kandi murazi yuko ariko twarezwe tukeza kubigenza, sivyo none? Yego. Nca mbona twubakanye n'ujya mukobwa ari kuri eglise agenda n'ubumuga, agendera ku gakinga, kandi nanjye vuba ndamukunda bidasanzwe. Kandi igihe nsenze nkabona nyine Imana nyine igiye kunyereka tubanye n'ujya muntu, rero nagomba kubahanuza. Mubibona gute nk'abagenzi banje? Shamujazi sa vraiment ndumva ico kintu ego cyari ciza, ariko Imana ntishobora kukwereka ikimuga vraiment. Waramaze amashuri, uri umuhungu w'ifreshere nkuko oyi vraiment. Urashobora kwiyumvira yuko mwobana n'ikimuga? Oya, nubwo usenga uraraba kabisa ntube wavangiwe. Imana yaraguteguriye umukobwa mwiza cyane. Ezegifanta, ni vyiza mu kubaka nakarero rugeze mu bigero, nawe uri kuramuponda ngo n'umuntu agendana ubumuga n'umuntu nk'abandi, none reka kubaka ngo nuko ngo afise ubumuga arubaka. Oya vraiment none ikibazo kiri hehe ganshuti yanje? Je mbona yuko nimba ari Imana ishobora kuba yarabipanze kuvisa ikiremwa, nta kibuza na kimwe mbona ko tutobana, kandi numva nanje ndamukunda muri jewe. Oya mujazi vraiment wavangiwe, umuhungu w'amahera warahijeje amashuri, nk'ubu uwo yabavyeyi wowe babwiye vyogenda gute? Oya none babaza ko tuzokubakana ntabibabwiye? Reka tuzokubakana ndabibabwiye nyene, abavyeyi nteza kubibabwiye. Sha aho vraiment je ndumva ntibikunda ntigisona. Oya ni kuvuga yuko wowe nk'impanuro wumva wombwira yuko no wifuta mu mutwe ivyo. Senga Imana iguhindurire nyamba ariyo yakubwiye. Yego vraiment. Aho kurongwa ni vyiza muhungu, none ubaciye arongora ubundi akihasanga nawe undi azanye ibibazo, udutwara ujya nyene nivyo. Nze ntwarujya nyene uno si mumunga aho ntiwo ntaco giye. Murancanganije impanuro zanyu z'uno munsi zirangejeje ahandi hantu. Boreka ntaco nshishikari gusenga Imana, kumbure ubugombe bw'Imana nibwo bwiza, sivyo none? Yego vraiment. Ubugombe bw'Imana nibwo bwiza, n'imbere cy'Imana yahisemwo ndizira neza yuko bizogenda neza. Nimba atari isezerano ry'Imana naho izobihindura nta kibazo. Dusohoke vraiment, dusohoke twagurira agafanta basi na kamwe. Yego kameme twari tunanyotewe. Banaherukana na kera. Oya nta kibazo n'ukuri. Sawa. Iratuzaniye fara mujazi sa ashije n'ukuri ndakubonye nk'igitangaza. Umbonye nk'igitangaza? Ego n'ukuri asha niko arabonye bimeze byagenze gute? Niko rero byagenze neza cyane, nukuri byagenze neza gose uno munsi, kandi urabona nisamaje gose ko umwego mwe mwatumye ko munkeneye. Ashakira ndagukeneye cyane amora naje aragumye ndakurinda bango dufatanye urugendo tuvugana. Neko mengo murasaraye nibiki? Amaze iminsi ngo gripe ntiworaba. Pole sana nugukubita kwa muganga bakabaha utunini. None mwari mwifuza kumbwira duki? Ashije ndafise ikibazo maranye igihe kinini ya cyane, kirambuza nuko ndyama, maze iminsi no gufungura nafungura. Ikibazo? Yego. Ntaco kimukimbwire dusengere hamwe kumbure Imana yo mwijuru yashoboye kubatabara n'ukuri nta ngorane. Ntagiye kure naguma ndakubarire, nabyimviriye cyane rwose byambamo, naguma ndakubwira yuko ndagukunda kandi rwose cyane. Rero byambayemo cyane no gufungura sinyifungura kubera ivyo bintu. Azi yuko mu ndero y'abarundi atamuntu abaraye uko akunda, ariko je nuko byanse amoko katabaraye uko akunda umuntu. Je byanse nagoma ndabikora ntushukereye ko ndagukunda, umve nawe yuko nkunda kugira ngo bikunde tuzobana.
ivyo niwo mutwaro ukomeye rwose mufise. mpitije amahoro no muhagoma bambaza impamvu babona menga natekereje cyane meze nk'urwaye. Ndabona ko uje nk'uwita ariko vraiment bo kuko ico kibazo n'ukuri nibaza ko nta ngorane mu nzira yihe nuko hari Imana ipanga ibintu, hari Imana itondeka ibintu ku rutonde rwiza, sivyo none iyo Mana rero nanje ngeze mu bigero ndiko ndasenga Imana mbaza uwo yoshobora kumpa kugira ngo twubakane, ndiko ndayisenga kandi ntacyo irambwira itumbereje hiyo iwanyu, ariko kumbure nimba koko isezerano ryanjye rimwebwe ndibaza ko bizogenda neza, muko nimba atari mwebwe muzo kwihangana n'ukuri. Nuko je nasenze Imana nako nagize Imana iguminyereka ari wewe numva wogenda nawe kuyisema uyibaza iki kandi nanje Imana yamaze kubinyereka, ahubwo byavyize nawe kumara yuko dukundana kugira ngo bikunde nako tuba ku rugo rwacu. Oya umviriza ndakubwire umuntu w'Imana nukuri sinokwemerera urumva ngo ndemeye ukunyene, nukuvuga ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu ngurwa namwe muyera nibo bana b'Imana, urafise mwe muyera akurongora, shishikara umusabe, shishikara usenga Imana, hanyuma Imana niba ari byo nanje ngiye gusenga kumburizo bishira ku mugaragaro bigende neza, mugo nimba atari byo naho nyine nkuko natangwe ndabivuga muze mwihangane, sivyo none mugabo uke yukuri umukozi w'Imana nje n'umukozi w'Imana tubanye byo bavyiza cyane, abantu bose babona yuko atubajya abantu kuri n'abakozi b'Imana. Ndagiye mugabo ngiye naho murijwe umutima wanje. Ugiye udahumurije mu mutima wawe kandi ninapfa amaraso yanje azokubazwe. Oya ntushobora gupfa hewe, ntushobora gupfa n'ukuri. Bayi ntangorane ego iratuzaniye fara bebaje ugeni pasiteri kweri umwe ndatomboye ego Mutama amahoro mujazi. Amahoro cyane gose. Amahoro cyane murakomeye. Ego turakomeye. Makuru yindi minsi. Nukuri n'amahoro kandi n'amahoro ahorereye kweri. Nukuri ndatangaye kuntu ncenda babona. Mwari munkeneye. Ninda bakeneye gose nari nzi yuko nza guhava ngurubizi wanyu. Ego vraiment sinzi ko ikibazo nashaka kubabwira ko no kibabwira nimba mutihuta gose. Oya boss ni huta cyane murashobora kumbarira. Ego nukuri bo hanyuma ni kibazo vraiment kingeze ahantu mu mutima wanje. Murazi yuko ndi umuntu akuze kandi vraiment ndageze kuba kugwanje. Ndumva ugomba kubwire ko hageze. Kandi rero nkuko mwagiye muduhanura no kuri Imana bibahezagirire cyane, mwaraduhanuye impanuro zidasanzwe, muratwigisha inyigisho zidasanzwe. Nico gikorwa cacu usanzwe ubizi, nico gikorwa cacu tujejwe kugira ngo intama twahawe kurongora tuzirongore neza, nibaza ko ivyo byari lazima tubikore. Ego cyane. Hanyuma rero urumva mu byo mwagiye muduhanura munatwigisha harimo gusenga Imana mu gihe ukeneye uwo mwubakana. Rero narasenze keshi cyane kabaho, hanyuma ncenguma mbona Imana inyereka ujye mukobwa wo kuri eglise, ujye mukobwa urabona agendera aho gakinga gutya yavukanye ubumuga, ujye mukobwa niwe Imana yanyeretse ko twobana kandi keshi cyane, kandi nanjye numva ndamukunda urukundo rutagira uko nuruvuga. Ujya asanzwe ari mu bwoko bw'abasenzi kuri eglise. Ego cyane. Ujya rero kabisa niwe nifuza kubakana nawe. Mugabo rero pastor ikibazo mfise umuryango ndabivuze ndariciriye hasi, barampakije kuburyo uko bambwiye yuko ikintu cyose nimba koko nshobora kubandanya nujya ikintu cyose ryo nzo kwimenya no kuri mariage no guhonyoye wanje batazokwigira bapfuye bahonyoye wanje ngo nzobanda bamaramaje ngo nzobanda bakemesheje. Urumva nyene nukuri bararemereye umutima wanje ku rugero rudasanzwe. Ndafise ikibazo ndakubaza, ni wamwikundiye urafise icyo ba waramukundiye kindi byagenze gute kugira ngo umukunze? Nukuri mukozi w'Imana pasteur ukuntu namukunze vraiment urukundo namukunze ruguma ruduga ku munsi kandi uretse ko ari je namwikundiye n'igihe cyose nsenze Imana inyere kujya nyene. Roti ndakuzi nk'umukozi
turiko turakorana ibikorwa neza kandi ndakubaha cyane kuko ndabona ko ijambo ry'Imana ratubwira ko umuntu akwiye icubahiro tukimuhe vraiment muriko murakora ibikorwa neza kuri eglise. Amen amen amen. Murakoze cyane. Kandi ikintu nagomba ndakubwire nimba wafashe ingingo kandi ukabona ko n'Imana ibijamwo ibikira bishigikira kintu uri kuragomba gukora cyane kuzobejo nagomba nakubwire ntihagire umuntu numwe akubera intambamye. Iyo bari Imana yakubereye intambamye ikakubwira ngo ibyo bintu nubireke kandi urazi ko nanje ndakubajije igituma ko yo bari we wamwikundiye canke ko wamukundishijwe n'abantu ariko urambwira ko urukundo ruguma rugumva rugwira kandi igihe cyose usenze uguma ubona umenga niwe mwokubaka. Nagomba ndakubwire wemere ukore uko wumva ubirongorewe mugabo ntukore ikintu umva kitariko kirasona muri wewe bikaba biri muri wewe ari wowe wamwikundiye atari umuntu yamukurangiye ari wowe wumvise umwikundiye vraiment nibaza ko atamuntu ashobora kukubera intambamye mu rukundo ufate ico wafashe nka decision haba natwe turahari nk'abarongozi tuzobashigikira ibintu byanyu bigende neza. Pastor murakoze cyane murakoze gose hama nibaza ko uzosanga ikindi gihe mu biro tuganire ego barandiko ndihuta muze muzananye kugira ngo twicare tuganire ndababaza ibibazo ego cyane Pastor murampumurije cyane kandi n'ukuri ndumva mpumuye gose ego icyo nobabwira nuko nobabwira nti ni Imana yo mwijuru ishishikare kubahonda umugisha cyane ego murakoze kandi muranezereye gose ko namushikiye mukabimbarira kubera ko ndakunda abasore nkabo mu rusengero rwanje n'abigeme nkabo baza bakambwira ego ibibazo nk'ivyo ko cambona ko arabizigirwa batazo kugira bamaramaza sawa rero murakoze Imana bagirire neza mwirigwe neza cyane iratuzaniye fara ndagiye kukubona Isa murakoze numeze gute winjiwe gute shana mahoro vrama ketse gusa kuguma ndushe nyene no kuguma nicaye ni byiza vraiment ahubwo narinje kubera nari nihuta nta mwanya mfise rero nabonye ivyo naringiyemo manze guca ngaho barakoze vrama je narinje kukubwira urazi kuri umugenzi wanje cyane cyane nta wundi mugenzi mfise ameze nka wewe nukuri ndaryohewe namashimira Imana kubona ingene yamaye umugenzi ameze nka wewe umugenzi mwiza tukitanaho rero ari ibintu narinje kukubwira byibiki byamaze imisi iyo ndyamye mwijoro narota indoto yuko mugize mariage sa nukuri uko nukuri we emera ko ari ukuri ndakubwiye jewe ngira mariage mana yanje urazi ko ndi umugenzi wose ushobora kukubesha nawe ndizera ko udashobora kumbera sivyo rero uyo muhungu naraye ndamukurotera sishobora kumukubwira nukuri sishobora kukubwira yabasha ndagusavye no kurufu mumugira basi nukuri rero ndagutera inkuru nimba uzi kuri umugenzi wanje unkunda ndagutakambire asha izo ndoto usubize yukuye nukuri uhebe unansengere nukuri oya jengiye kugusengera ahubwo jeyo kubera amazi imisi ndabirota nta maja mbyuka nkasenga tubirekera Imana yonyene bize ndakubwiye uko je ico ndose ikigenda uko ahubwo ni kubisengera urazi yuko umuntu uroteye ko agize mariage uco usanga ari urufu ibaze nitashika nzobikubwira kuko numuhungu nabonye afise amahera atunze nukuri sinzi ahubwo je nivyashika zoryoheko ewe mukama naravutse ngo nze mbone uwo rero usanga afise amahera usanga rero azonyicisha mukama oya tubirekera Imana ahubwo ni kuja ku mavi tukabisengera Imana turabe ico bikoze nakuri ndupfa kuvyize usanga ari gihushana kugira Imana ici bihindura usange ni mariage place y'urupfu kubera je uwo muhungu nabonye afise amahera atunze nukuri ko nukuri ndakubwira rero cyari kindi kiko kirantangaza nimba go batari urupfu ikaba ari mariage jogenda gute kandi jingira ku gakinga ngenda nicaye ariko umva ndakubwire mugenzi wanje yise je ndavyize yuko urazi ngene N'Imana irakubona ko ufise ubumuga ugendera ku kapusipusi ariko je ndavyize yuko uzoronka umugabo amen afise amahera asenga ahubwo sinzi nkazoba ari umupasiteri nyene je ndavyize yuko ari ukuri uzogira mariage kananje reka ndavyize iratuzaniye fara
hanyuma rero papa ego mwana nukuri murabona yuko vraiment nazindutse kugira ngo muryango subire numve yuko mutarisubirako nukuri kuko je vyarantangaje kuburyo mama wewe papa mushikanje hariya Chelsea kirazira grand frère wanje mwese ntagire n'umuntu numwe yumve ko nshigikira kwisezerano ryanje rega umuntu wese abafise isezerano ryiwe bashe nukuri murana ko hasigaye indwi kugira ngo ngire mariage ndabasavye nukuri mumfashe nta muntu numwe ariko aragira icyo mfashije na kimwe none nzomenya gute ko muri abavyeyi banje nzomenya gute ko muri abavukanyi banje ubu abantu basigaye bagenda barantwenga ngo nsigaye ngo umengo ngo ndumusazi nukuri ndabasavye mfukamye mugira icyo mukoze vraiment kuri mariage yanje warangije narangije none ijambo rindi nimwe muri fise nukuri mumbwire mumbarire madame sawa ndibaza ko nawe wari kurumviriza ibyo umuhungu wacu ariko aravuga aha numiwe jewe rero najyanda guha umwanya wewe urute nawe urazi ko nari navuze aho ngeza yego genda guhaye umwanya ugira icyo uvuze ushobora bavuga ngo abahungu ngo barakunda ba nyina nkeka wowe yo hava kumvira je yarase kunyumvira nguyu laba urute nawe erega turamara maye tareka ngo turambaye mbe tugiye kuba bandi ariko gamujazi mwananje sa byukuri kw'Imana urabona neza yuko twota amahera ngugira urongore kijya kimuga mama si kimuga nugendana ubumuga umviriza rega mama siyo yabihisemwo nawe yabugendana atabugendana mvuze ivyo mbona hari ico mbeshemwo ubu rero harageze kuza kutwigisha no kutwigisha no kuvuga urabona ko atakicuba umviriza madam ahubwo je mbere ndanatangaye uraza amafaranga namusesaguye ko jewe ngo ariko yiga ngo za kaminuza ubu rero uragarutse ruje kwigisha abavyeyi sindiko ndabigisha ndiko ndabasaba yuko mugira icyo mumfashije kuri mariage yanje ahubwo batwengeje kabisa buyi imyaka amaze kwishuri yapfuye ubusa mujazi aho nukungana n'amashuri ufise rekabona ntizi rega usa n'uwasaze ibimuga ngo bagendana ubumuga da nubwo bagendana nibwo muzojya aho urisinye gutunga umuntu atacakora ashoboye uzova ugazusi guteka aho yajo kirazira mu muryango wacu binje bitwa papa yagize kirazira mushikanje nawe gira icyo bivuze ko data wanje hanyuma nimba muntaye muntenyene jewe ngende nta kundi ashije nabuze n'icyo mvuga none wowe ushaka umuntu akugirira muba mwiganye bose warabuze n'umukobwa umwoto muga nakundi nawe ko byamaze gushika ntaco turi bukore reka tugufashe nyene tugukurikire muri ivyo nyene basi kumfasha ngo munkurikire nukumfasha urubanza hanyuma ndarukore rugende neza rega nibisanzwe umuntu agenda n'umugana umuntu nk'abandi ijambo ry'Imana riravuga ngo naho data na mama bompeba uhoraho azonyitorera iratuzaniye fara turashimiye pasiteri wacu ahejeje guhezagira buno bugeni reka tumukomere amashi yacu mu cyubahiro hama nk'uko bisanzwe kandi byama bimeze abageni nibo bama batangura gusohoka imbere ya byose hama reka dusabe abaprotokoli baze babanguke bamushikane ku modoka kuko nakare murazi kare bo baje bamuteruye baze banyaruke babugire mu bubangutsi bamushikane ku modoka turabona nyene urubanza umushinga ntaye wacu mujazi ataritse ukuboko ibintu bitari bisanzwe bimenyerewe bitari bwabe sinzi ko reka tumuhe ijambo hoba hari ico agira atubwire kaze mushinga ntahe nyene urubanza umwanya ni kwawe. Haleluya amen haleluya amen nukuri nagomba mvuge iki kintu
numva ndiko ndemezwa cyane aba protocole nibasubira inyuma nta ngorane nta kibazo. Ndiko ndumva ko nemezwa gose yuko umugeni wanje dutegerezwa kuvana hano muri kino kibanza atambuka n'amaguru. Ivyo ndiko ndavyemezwa cyane kandi ndiko ndavyemezwa cyane umufasha wanje umutambukanyi wanje ntabwo amugaye kugukwizera kwanje mfise ntabwo amugaye kandi tutagusohoka dutambukana muri kano kanya ategerezwa guhaguruka arahaguruka kandi ategerezwa gutambukana nanje muri kano kanya kugukwizera ndavuze ngo sheri haguruka sheri ndatambuka sheri. Haleluya nta utaryohewe ari muri kino kibanza. Ibintu bibaye nibitangaza nigitangaza aho umuntu bazanye bateruye kuri no saha n'umwanya ariko kuri no saha n'umwanya ariko aragendagenda n'amaguru yiwe. Vrema biranezereye Imana ishimwe kandi yongera ishimwe. Nukuri ndabasabye n'abandi musohoke hanze mubabwire ibitangaza Imana iheje gukora. Iratuzaniye fara. Hanyuma papa ego kibondo ndabahaye kaze na mama mushikanje mukuru wanje urakoze cyane kabisa. Ariko kandi numva nezerewe cyane kubwo mutambukanyi wanje hari Sheri wiyumva gute uri mu muryango? Numva mfise umunezero udasanzwe Sheri. Ego cyane ego vraiment. Hanyuma witegura ku gatatu tuzoja muri sport. Wow none ari imitsi bro. Ego cyane. Hanyuma papa sabwe mwana jewe mwazi ko mwari mumaze iminsi munsaba yuko hari ijambo mugomba kumbwira. Ego nabahaye kaze rero muri sanze mumbarire ndateze amatwi. Ego cyane mwananje sa nukuri naragerageje kugwanya umugambi w'Imana ariko urantega amatwi mwananje. Ndakumva cyane sinje ndi nka kumwe naza cagihe ndagukarira ariko nagomba ndagusaba imbabazi mwananje. Saba imbabazi mwana kandi je nkundiye nonafukama mwana je nofukama papa ntufukame no papa ntufukame vraiment. Ego kunyemereye ko reka basi mwananje jewe narakubabaje ndiko ndanka yuko umugambi w'Imana ukubako. Papa nabwo wambabaje na gatoya ntibaze ko wambabaje nabanza kwira ko mu buzima tubayemo Imana hari ukuntu icira ingazi umuntu biriya byose byagiye bikoreka ni ingazi ndakeza kugenda ncamo aho rero uhumure gose papa. Uvuga rero kumbabariye mwana jewe nakubabariye utaranasama ngo uvuge nakubabariye gose. Sivyo nuko nosaba ikigomwe nk'umuvyeyi. Mama urire oya mama reka kurira mama. Reka ndire narabaye kimaramara. Oya ntiwabaye ikimaramara mama ntiwabaye ikimaramara. Ndagusabye ikigongwe kibondo. Oya sinumva nukuntu nobivuga. Mama reka kuriyambagura. Ututubabarire ntabavyeyi ntututumenera ibanga. Oya mama nukuri nta kibazo ndakimwe nkuko nabwiye papa mutarasama gusa ngo muvuge munsaba imbabazi. Imbabazi namaze kuzibaha vraiment. Nta kibazo na kimwe. Urakoze kibondo. Ego kabisa. Moja jena ari naravutse. Wari waravutse? Ego. Mutubabarire kabisa. Tubabarire? Ego. Mwese twarababariye nukuri nta kibazo na kimwe. Hama mujanzi sa nka mutoyi wanje nukuri nanjye numva ndababaye cyane vraiment kuvyabaye kuvyo navuze. Narakureze kumenga ntacumaze menga n'amashuri wizi yapfuye ubusa. Mugabo ubu none atahuye neza yuko kumbe bwa undi Imana wakurikiye Imana wasenga ni Imana y'ukuri kandi kubw'ivyo jewe nka mukuru wawe iyo Mana wasenga
ndemeye kuyikurikira uzu yinyereke kabisa. Amen amen yo fasha gukoma amashini kuri ho. Wemeye kuyikurikira? Yego kabisa. Yo papa uho gute? Nukuri je nanje. Burya rero je narinaretse kugira numvize umuryango nanje ko tuhuriza ko kugusaba ikigo. Nukuri nanje ubungira ndayikurikira iyo mana yawe. Uyikurikire. Nukuri. Mama nawe ndagomba kumva ijambo rivuye muri wewe. Bazi umunezero nk'umuntu mfise uransika nukuri kose. Jewe n'ubunyane ngo tugende basha. Ego. Mushikanje nawe hariya. Ajenza chanza no kubi wawe. Ego vraiment nukuri ndanezerewe cyane. Ndanezerewe yuko ivyabaye byose ko ari kugira ngo kumbura gakiza gashike kagwiriye mu muryango wacu. Nukuri iki kintu jewe mbonye ko ari ikintu kidasanzwe. Kandi vraiment jewe nzogenda mbwira nabandi kandi nawe muze mumfashe kubwira nabandi ko ubugombe bw'Imana nibwo bushobozi bw'Imana. Imana ikoze kubw'ubugombe bwayo irakora bikagaragara n'ubushobozi bwayo bukagaragara. Muze mumfashe kubigira nabandi. Nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivuga butumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Faraja Group ikorera ayishengero rya Hope Church risanzwe rikorera aho naho ni mu Cyaramaga hahe. Wururutse bisi ku gi11 ucuduga ku gi12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita ijyamabeni canke bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Facebook yacu ni Faraja Group Burundi. YouTube yacu nayo ni Faraja Group Burundi.